Ndagarutse kandi ku kirimba c'umukuru w'igihugu mbaze vyinshi mu binzanye bimwe muri vyo ni ntwaro ibereye. Sinkekeranya ko muri benshi mukunda bino biganiro ndabarakije kandi ndasubiye kubaha n'ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe gifise mbere n'abatumire badasanzwe nabo sabandi n'abatumire batatu mu kanya ndabadondora no munsi kwa tugiye kuganira ivyerekeye intwaro ibereye. Jerome Niyonzima wa Rushimba Studio Innovation ijwi ry'abagerageza bishasha ni jewe ndemesheje kino kiganiro nkaba nsubiye kuba ikaze muri kino kiyago kidasanzwe cerekeye intwaro ibereye. Kuva mu 1966 ingoma y'umwami isubiriwe n'inganje ya Republika hamaze gukurakuranwa ku nganje ya Republika abakuru b'igihugu bashika 9. Abarutse vuba mu bimenye eka n'abageze mu zabukuru ndabibibutse batandatu muri abicenda baramaze kumarwa abagabo hasigaye batatu ari nabo tuza gusangira kino kiyago. Twibukanye kumbure abicenda kuri wewe utarubazi canke utarukibibuka. Kapiteni Michel Micombero yafashe inganji ya Republika ya mbere itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mwaka w'igihumbi kimwe majana 1966 asozera itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'igihumbi kimwe majana 1976. Mukuru w'igihugu agira kabiri ni Colonel Jean Baptiste Bagaza yafashe inganji ya Republika ya kabiri itariki ya mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe majana 1976 ayirangiza itariki zitatu kwezi kw'icenda ni Nyakanga mu gihumbi kimwe majana 1987 amaze imyaka 11. Uwo nawe yaramaze kwitaba umuremyi. Mukuru w'igihugu agira gatatu ni Major Petero Buyoya yashikiriye inganje ya Republika ya gatatu itariki zitatu Nyakanga igihumbi kimwe majana 1987 arangiza itariki 10 ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe majana 1993 amaze imyaka 6. Yongera kugaruka ku butegetsi itariki 25 kwezi kw'indwi igihumbi kimwe majana 1996 arangiza itariki 30 ukwezi kwa kane ibihumbi 2003 nawe nyene akaba yaramaze gusezera isi. Mukuru w'igihugu agira kane ni Melchior Ndadaye nawe yashikiriye inganje ya Republika itariki 10 z'ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 asozera itariki 21 Gitugutu umwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1993 amaze iminsi 100 ku butegetsi no kuvuga amezi 3 n'iminsi 10. Nawe yaramaze kugandagurwa iyo tariki nyene. Umukuru w'igihugu agira gatanu ni Cyprien Ntaryamira nawe yashikiriye inganje ya Republika itariki zitanu kwezi kwa Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 arangiza muri uwo mwaka nyene itariki zitandatu ukwezi kwa kane uwo mwaka w'igihumbi kimwe majana 1994 amaze amezi 2 n'umunsi umwe akoroka mu ndege agwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Umukuru w'igihugu agira gatandatu ni Sylvestre Ntibantunganya yashikiriye inganje ya Republika itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe majana 1994 arangiza ubutegetsi itariki 25 kwezi kw'indwi igihumbi kimwe majana 1996 amaze ku butegetsi imyaka 2 amezi 3 n'iminsi 17. Uwo tugira imana aracariho n'umwe mu batumire bari hano. Mukuru w'igihugu agira ndwi ni Domitien Ndayizeye nawe yashikiriye inganje ya Republika itariki 30 z'ukwezi kwa kane
umwaka w'ibihumbi 2003 asozera umwaka itariki 26 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2005 nawe yarasozereye amaze imyaka 2 amezi 3 n'iminsi 27 nawe nyene tugira imana aracyariho numwe mu batumire bari hano muri kino kiyago. Umukuru w'igihugu agira 8 ni Pierre Nkurunziza yashikiriye inganje ya Republika tariki 26 kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2005 arangiza itariki 8 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 yitaba umuremyi amaze ku butegetsi imyaka 14 n'amezi 9 n'iminsi 13 nawe yaramaze ubw'abagabo. Umukuru w'igihugu agira 9 ni General Major Evariste Ndayishimiye nawe n'umukuru w'igihugu kuva ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 gushika n'uyu munsi ubakaba amaze kurongora igihugu cy'u Burundi imyaka 2 amezi 10 n'iminsi 4 irenga. Nuno munsi akaba ari we akiramutswa ihanga ry'abarundi. Abo batatu rero bakiriho nibo batumire uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ikiyago cerekeye intwaro ibereye. Rero nagomba ndabaha ikaze General Major Evariste Ndayishimiye mukuru w'ihanga ry'abarundi mwaramutse. Ndakuramukije Jerome. Sangwa muri kino kiyago. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi nkuko nabivuze na President Domitien Ndayizeye mwaramutse. Mwiriwe neza Jerome. Sangwa muri kino kiyago. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Uri turi kumwe ni President Sylvestre ntibantunganya mwaramutse. Uraho neza Jerome. Ndashima Imana. Sangwa muri kino kiyago. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Reka rero duge kuri kino kiyago nkuko nabivuze tukaba tugiye kuganira ku vyerekeye intwari ibereye. Intwari ibereye kumbure benshi baribaza bati ni iki irangwa n'iki igizwe n'iki yitwa kwibereye ibibereye gute. Kumbure tutarinjira mu idonizo rya kino kiganiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba nagutumiye muri kino kiyago nawe ukiramutse igihugu cy'u Burundi ubwo se nagutesheje agaciro. Agaciro wantesheje na gatoyi ahubwo ni byiza cyane ko batumira bituma nanje niga kuko hariho ivyo babonye jewe wasa ntarabona kandi bishobora kubihwa cyari bishobora kuba vyiza. Ico gihe rero iyo uri kumwe n'abakurambere kandi nabo barabarose n'umwanya wo kuraba abandi jewe no munsi umukinyi ntamenya ingene ariko arakina abamuraba nibo babivuga na cyane cyane aba babifisemwo uburambe babibayemwo baramenya aho ariko ukina neza cyane nabi. Urumva rero ndanezerewe kubona turi kumwe uyu munsi. Ivyo rero birampumurije kandi ko kino kiyago kinezererewe. President Domitien Ndayizeye ugisubiza ubutegetsi wabwiye abarundi uti nzifatira tournevis. Ya tournevis vyabaye ruhendo. Aya ntese uruhendo namba n'ukuri. Aho arayisubiye. Yego pe. Erega tournevis so kuvuga ngo urafashe tournevis gusa ashobora gufata n'urufunguzo. Ariko sinobesha nk'ibivamwo koko narafashe iyo tournevis mpora ndabibwira abagenzi turiko turitwengera. Narayifashe urufunguzo ndapfunga ari ahantu napfunze. Hanyuma mpejeje ndahamagara uwundi akiri umujene kugira ngo arabe ko napfunze neza. Yarazungurukishije kandi kabiri. Nsanga kabisi nguvu sizazindi ngomba kwitonda. Rero uko ndabigenza nza ndabatungira agatoke. Wasanda atayiruka itabuna. Nukuri ibyo nivyo. Nisira kumarita kubariye. Urumva rero tournevis ndayikunda ndayiraba aho nshoboye ndabikora ariko aho bingoye mpamagara abakiri bato. Sylvestre ntibantunganya ukugwa ku butegetsi itariki 25 z'ukwezi kw'indwi 1996 kumbure hari ikintu wicuza wasize utamariye abarundi kubera ugiye gikubikuba. No cicuza gute kandi kuri ubu nariko mugambi Imana yateguriye Uburundi. Yabiteguye uko rero niko biba. Mugabo rero ntihabura nawe icukuramwo kuri ubwawe nyene. Mugabo cane ku gihugu cawe. Bishobora gufasha. Ndakunda kubwira abantu ntihazogira uwo ndaba
nikiye gihe ndari umukuru w'igihugu nk'abandi mvuga ko ndari umukuru w'igihugu kizimya mwoto kuko heraba weje ku mukuru w'igihugu inyuma y'uwagandaguwe kandi umugenzi buriya kuri Cyprien Ntaryamira ubu tukivuga yuko yitavye Imana kubera igisida yaragandaguwe kuko turazi ko indege yakorowe n'atabuzo ayikoroye wariwe. Ica kabiri nabigire nakuwe na kudeta. Aha ndakunda kuvuga kandi ntihazogira ubushaka kuntwara ako kantu b'umukuru w'igihugu wanyuma mu Burundi yavuye ku butegetsi kuri kudeta. Ukagumane wenyene? Eko yavuye ku butegetsi kudeta bo wanyuma. Mvuga rero uti ntihagire ntihagire ubundi yo kwitwa kudeta. Ego. Ica gatatu umukuru w'igihugu yahambye abakuru w'igihugu babiri kandi babagenzi. Nahambye Melchior Ndadaye narahambye na Ntaryamira. Hanyuma umukuru w'igihugu rero yaje hano kano karere ariko guhamba umugenzi byo uhava usanga hariho n'ubundi amaze kubigira. Ariko ntiwibagire ingene bagiye bariya baranizwe barishwe. Ariko hari kindi muravuga nari umukuru w'igihugu kano karere nukuri kari mu gihe kitoroshe ugiye kuraba ivyari mu Burundi ivyari mu Rwanda. Ariko ivyo byose bishize hamwe biraguha icigwa bigatuma ugenda ubona koko ivyokorwa canke ugenda ubona ingene umuntu ateza kwigenza nuko novuga mu majambo makenye. Domitien umukuru w'igihugu atakiri muri ayo mabanga abakimazi atakiri mu mabanga biterwa n'umutima wiwe. Biterwa n'umutima wiwe kuko ubusanzwe ugiye ku umukuru w'igihugu uretse bene abo bakora amakudeta bahishira cyangwa bagashirwaho n'akadumbi. Ariko iyo hagiye ubugiye mu butumwa, ubwo butumwa rero uba bufise programme, ubwo butumwa buba bufise igire. Iyo programme bikoze n'igihe kigahera hanyuma ugaca nawe usubiza intahe uwo amategeko agushinga kuyiha wumva utabwiye neza. Cyo gituma jewe burya mvuga ko ngiye kwifatira tournevis nari navyiteguriye ndabizi ntacu uhomba na gitoya kuko ubuzima burabandanya. Cyane n'igituma biryoha nuko iyo wabiranguye neza ukabirangura nkuko wabisabwe ugenda abantu bavuga bati wagize neza. Nk'ubumwe ntibantunganye hari icyo mutumariye ubu mutari atari umukuru w'igihugu. Nani jewe no bivuga guta ahubwo abandi nibo bagomba kubivuga. Nibo bobiraba. Nibo bobiraba twe twokwiha amanota gute. Ariko kira noneho twobamarira iki uretse gusigura kahise kacu. Gusigura ibyo twaranguye. Kwitegura yuko umurundi wari we wese hari ikintu ashaka kumenya ukimumarira. Ibyo rero urumva buri muntu abikora hari umva n'utabaye president aragira icyo amarira abandi. Na twebwe ntitwamye turaba president igihe cyose twarabaye abantu imbere yaho turaba aba president tubandanya tuba abantu inyuma yaho. Ni ibintu bisanzwe gose. Nico gituma tugomba kuvyakira uko biri cyane cyane tugakurikiza amategeko ariyo shingiro washaka y'intwari ibereye. Ariko muravuga yako mbone nsubire kwa se Barundi aha nk'ubu umukuru w'igihugu amaziki igihugu gifise nk'umushikiranganje wa mbere kikagira nabo bantu bivye ntawe umukuru w'igihugu twohombike. Ubwa mbere no kutegera kwanza gutegera neza igihugu. Hariho igihugu iri tongo ry'Abarundi, hari n'igihugu Abarundi rero batagira indongozi baba ari impehesa, batagira umutware. Urazi yuko n'abanyisirayeli bari mu bugaragwa ariko baragenda batagira igihugu. Naco nyene cari igihugu. Uribuka nka Musa ariko abwira Imana ati iki gihugu wampaye. Umukuru w'igihugu cyumva rero akamaro ka mbere niwe atuma iryo hanga ribaho. Abo Barundi baregerana bafise ico begeranira ko novuga nti rabo umwami ahatagira umwami mu nzu kize cazisanza. Nico gituma mbere ndamubwiza shingira avuga ko uruhara rw'umukuru w'igihugu niwe ari kimenyetso c'ubumwe
bw'abarundi kuko niwe bose baba baraba nk'umukuru w'ihanga. Hanyuma umukuru w'igihugu kandi murumva yuko ari wajejwe kuraba ko iryo tongo ribungabunga abarundi ribeshaho abarundi koko riguma ritongo ryabo atahari hajya ashobora kurisahura cyangwa akimanyurira igipande ciwe wundi agatwara ikibare ciwe ugaca usanga igihugu kiciye kimanyuye gasanza mugo mukuru w'igihugu rero niwe aguma kirerekera. Nico gituma mbere bavuga bati mu vyaha bikomeye mukuru w'igihugu ahanigwa ni yaretse igihugu bakagitandagura bagicamwo ubunwenwe abiretse uko bikaboneka ko ariwe nawe abifisemwo n'uruhara ubusanzwe ni caca bita kumenja hote traizo. Umva rero ucamva ko akamaro k'umukuru w'igihugu kariho mu gihugu kugira ngo abantu bose bagumye begeranye kandi n'iryo tunga ryabo iryo tongo ryabo rigume naryo nyene ribaramira rimeze neza ridatandagurwa. None intwari ibereye ni itegeko ku mukuru w'igihugu. Intwari ibereye rero nicajejwe mbere kurusha n'abandi bose. Nicajejwe kuko murumva yuko ariko akurikirana ibungabungwa givyo bigize ubuzima bw'abene gihugu kuko u Burundi ni itunga rusangi. Kuvuga rero intwaro ibereye no kuba nk'umwungere. Je mpora ntaga karorero k'umwungere, umwungere n'uwigeze ahagarama Ruganda aramwereka inzira akavuga ati tumbera ngaha hanyuma agatanga n'inzira akerekana. Rero intwari ibereye ibonekera kumwitwarariko w'uburongozi bw'igihugu. Urabona umukuru w'igihugu nawe ntiyo bishobora wenyene, nico gituma cagira abamufasha rero mu bisanzwe gisati cyo cyose yategerezwa kuba yitwara nk'uko yari kuba ari umukuru w'igihugu ako kantu arimwo akaba umuvyeyi. Navuga yuko intwari ibereye ni intwaro ya kivyeyi niko yitiranye na leta mvyeyi. Leta mvyeyi burya nuko abantu nashatse hajya gutandukanya leta twita mu Kirundi n'igihugu. Burya abantu benshi ntibaramenya gutandukanya babajije ngo abagize leta kumva ngo bagize leta bakoranye bajya sibo bagize leta n'abarundi bose. Hanyuma rero nico gihugu utereza kumenya kuronkamwe ubuzima ni nko mu muryango ni muhiri wanyu. Hanyuma rero uvuze uko rero hajya tuvuze ngo leta nkozi naho ni igihugu gikora, niba bavuze ngo ni umukozi wa leta akora ni igihugu babarundi bose bagakora. Ni rero intwari ibereye cyane cyane nico kintu cy'ubuvyeyi cyo gikomeye cyane. President ntibantunganya igihe waramutse ku Burundi ifi intwari ibereye vyariho. Ega ivyo intwari ibereye ntibiraba igihe ni nkenerwa igihe cose ahubwo. Hari rero igihe biba vyategekanijwe mu mabwirizwa, hari naho bishobora kuba kuva ku ngendo y'umuntu wenyene ubwiwe. Mugabo ugira ngo icumuntu yotangure ko ngaha kugira abantu bategere neza iyo ubuze intwari ibereye ubushaka kuvuga iki. Urabona intwaro yose burya igira ahiva. Kugira intwaro yitwe kwibereye koko nuko iba yavuye mu nzira iboneka. Ubu tuyita inzira ya demokrasi biciye ku batora. Cyo nicambere. Ica kabiri niyo umenye yuko iyishukiriye iyo ntwaro uca kubatora naho tutayaciyeko ukagenda ushira imbere aba bagushizeho canke waje uvuga uti nje kubagirira neza, niyo babona yuko utegera icarico intwari ibereye. Yabivuze umukuru w'igihugu, intwari ibereye uri hejuru y'abandi ubumwongere. Mu Burundi twese nka benshi turabakristo turemera Imana. Baravuga rero icarico umwongere mwiza. Numwongere aragira intama ziwe zose atanimwe asize inyuma. Numwongere iyo abonye hari intama yatakaye agenda agafata izikiri ngaho akazishira ahantu mutekano hama akagenda akarondera izo zindi ntama. Numwongere kandi yabaye ibikenerwa yigura intama ziwe. Aho urumva nkoresheje ijambo agiye muri bibiri Erega kesha abantu barakoda kuvyibagira buri ibintu vyinshi dukunda kuvuga biva muri Bibiliya
n'ibyo gutunganya ibyo bya gisirikare uzogenda usome neza Bibiliya uzobisangamo ariko se mpagaze ndiko ndagusigurira gusa kuko nivyo biri no mu buzima. Hama rero intwari ibereye no kumenya kandi yuko utaburi umwe uri kumwe n'abandi. Buriya no mu Kirundi iwacu turabivuga yuko umwami agirwa n'abagabo. Mugabo kandi abo bagabo ntibishire hejuru y'umwami, baza bamufasha kurongora rya hanga rihambaye yahabwa canke yagira ati ndavyihaye ndavyemeye mukaza kubirangura. Ubu rero ni usanga rero ngaho ibintu bishobora kugenda biragoranira. Mugabo kandi muri ko navuga intwari ibereye abantu ntibabone gusa umukuru w'igihugu, babone bagiye yavuze bamufasha, babone bari abantu bose kuva ku mutumba kuva muri quartier bagenda bavuga yuko bari ngaho ku izina ry'abarundi. Bumve ko baje koko baje gusukurira kwera abasuku b'abarundi. Ezando none intwari ibereye ko mwagiye mushiraho ubushikiranganje hakaba umushikiranganje w'intwari ibereye ubu nta uriho. Ubu ntimwataye umwanya mushira abashikiranganje w'intwari ibereye badakenewe. Oya. Abanamba byose biterwa n'igihe urazi abashikiranganje igihe babashiraho biterwa n'ibihe umuntu abagezemwo bigategwa n'intumbero nyamukuru. Intumbero nyamukuru leta iba yihaye inforo. Twebwe igihe twari duhari byabaye ngombwa yuko tuyishiraho kugira ngo habe umuntu w'umuhumure afise ijisho ku kugene amategeko akurikizwa n'abakozi ba leta cyane cyane uhereye ku bashikiranganje ukamanuka no hasi, aguma akurikirana yuko intumbero twihaye kugira ngo iki gihugu gitwagwe kandi gishike ku ntego ku ntumbero cihaye yuko ibishikira. Kijya gihe byari ngombwa cyane cyane murazi ibihe twarimwo byari bihe turiko turabumba iki gihugu tuvuye mu by'intambara turiko turagenda mu nzira ya demokrasi ihagarariye ku matora. Byabaye ngombwa rero yuko ubwo bushikiranganje tubushira. Ubu rero batariho sukuvuga yuko atamuntu abijejwe. Ubusanzwe intwari ibereye isabwa buri muntu. Ubu byose vyimukiye mu biro by'umukuru w'igihugu. Uretse umukuru w'igihugu washaka buri mukozi no mu mushikiranganje agomba gukurikiza intwari ibereye muri ico gisata rimwo. Ujya wundi yari ijisha agenda agira ati ni nk'umupolisi buryo. Nabyo bintu byo kugwanya ibiturire risesagwa y'amatongo ya leta umukuru w'igihugu mbewe yarashobora kugigiturira. Rero umenyesha makuru urabizi uva hano mu Burundi ugenda muri kado karere ukaja no kwisi nzima uzogende uraba nibikunda kuvugwa urashobora kumva mwebwe bitubwira mwebwe nyene ngo mu gihugu kinaka umukuru w'igihugu ngo yahagaritswe kubera iki. Umukuru w'igihugu n'umuntu nk'abandi. Kandi iyo umukuru w'igihugu utifata ibigeragezo ni vyinshi cyane kuko byose bija kuri wewe. Musani noti ziza hari naho ushobora gusanga wewe kuri utavyumvira mugabo hakagira abaza kuguhenda abaza gukosha ugasanga arashobora kubigusukamo. Hanyuma ugasanga rero uburyo bushobora kuba bwinshi. Burya rero igihugu kigize Imana kigatwagwa n'umukuru w'igihugu ashobora guhangana n'ivyo vyose akavyirinda kirakira. Mugabo wihenze ukabireka igihugu kirapfa. Jewe hari uturorero mbara nkunda gutanga no muri kano karere kiwacu ugasanga igihugu carapfuye kikagenda kubera kurya ibiturire kubera kunyonora. Ndagenda kwa karorero ka vuba kandi umukuru w'igihugu arakizi na president Ndayizeye arakizi. Igihe twari mu ngwano ngaha muri kano karere hakaba ivyashitse muri Kongo mu 1996 hari ikintu je ntazokwibagira. Ingene muri Kongo yari Zaire ico gihe bagiye kurondera umusirikare yoza ati niwe azoshobora gufata ibintu mu minwe. Baraza umusirikare yitwa General Mayere bari bamushize mbere mu nyangira ngo mu buruko
imbere yaho baraza kumurondera kugira ngo aze ku rugamba ashitse asanga ibintu byarayangaye hari ibintu yagiye gusaba mugabo byaragoranye ariko ibyo yagiye gusaba byamuzaniye urupfu kuko abari babigiye bakabyonona bagize bati uyu muntu ntibyoshoboka baramwisha mugabo kandi hari aho babonye yuko inzego za leta zari zagiye kubera igiturire kubera kutitaho gutunganya ivya leta igihugu catewe baza kurondera abacangero baza kurondera abacangero ngo bagiye kuraba iby'igihugu mugabo urazi vyaciye biki inyuma nukuvuga rero yuko nukubivuga mu majambo atomoye igiturire kirica igihugu iyo umukuru w'igihugu abigiyemo rero bibakandanda mbe nka babandi none president Ndayizeye igiturire ko kiribwa ubudasiba kibuzwa n'ikiguhera n'ingeso mbi kandi giturire singaha mu Burundi gusa n'ahandi mu bindi bihugu birabaho no mu mashure nka twebwe twize engineera tukaja mu budandaji barabitwigisha ukuntu bigenda kuronka amasoko n'ibintu nk'ivyo nico gituma hama hariho mu ntwaro abantu bajejwe kwama bacungera je ndabikubwira ndanabizi kuko nkaje w'igihe nari ndahari ndahava hariho abantu banyiketse cane bavuga ati je White Stone bavuga ati hari ya ruguru Jewe sinkubesha barankurikiranye nivyo byo barabitomoye barankurikiranye barambaza ndababwira nti genda mucungere muraba hano habuze ikintu mugasanga muri presidence harabuze ikintu muzombwira ndababwira mugende muri banki kanaka n'ahandi baracungereye basanga ibipapuro byose biruzuye byose bimeze neza bene ivyo rero ntushobora kubuza ababijejwe kubikurikirana ni nka kujya kwa obe kujya umuntu agenda gutohoza kugira ngo arabe yuko ne kuri White Stone warambitswe izera kabisa yuko jana kwijana atamacenga yabayemo yego jana kwijana erega jewe nabaye president umugabo yego ayi president umugabo nifise kandi yego hari amatungo ya leta wowe waragaruje ku ntwaro arahari no kugenda muri inspection générale de l'État twakora inama buri mezi 3 yego kandi yaraza ariko ntiyaheze amageragezwa ngo ni menshi y'uru mukuru w'igihugu mu bijanye n'igiturire canke abantu baza kugira ntuzi hari amageragezwa nk'aya aratumbera Ndayishimiye amageragezwa ndaze ariho ariko burya n'umuntu ugira kugerageze abazi kugeragereka byariho ibintu mu isanzwe je sanzwe navyiyambuye je turabe sefise umutima wo kwiyorobeka ico nase ndakivuga ico nkunze ndakivuga je ntuzanira urusaku nzaniye urusaku ubuze yuko ndatoza kandi nkabitora je barazi yuko unzaniye igiturire barazi yuko ubwo nyene emwe uco umwasi wanje kuko ndazi icari c'igiturire giturire kiri ci gihugu burya abantu benshi ntibaramenya igiturire ikibi caco igiturire ubwa mbere bwobwo umva namahera y'igihugu yokubatsa amashure yokoze ibikorwa nibi agomba kugenda kuko nta muntu numwe uzobona atagiturire atagomba kwiba cyayi kurenganya nuva wemeye kuryigiturire uba wemeye ubwo busuma cyangwa wemeye kurenganya igihugu gaho uhejeje kucica ubwa kabiri umuntu aryigiturire hari umuntu aryigiturire kugira ngo akore akawunkubuza na dossier akanga kuyikora kandi ahembwa kugira akora iyo dossier ukarinda urumva umuhemvye bugira kabiri kuko wahora umuhemba kugira gukorera ico gikorwa yarasazwa gihembegwa none arinze kugusaba bugira kabiri ngo umuha yandi mahera gira kabiri urumva ko yivye uwo muntu arakenye no guhakararo ikarusi niho batakobimbwira neza bambwiye yuko ubukene bwabo bakeneshejwe n'abacamanza ntigute ngo twebwe ngo nitwatura abakene ngo kubera abacamanza ngo utagurishije impene ntukironka urubanza utagurishije itongo ntukironka urubanza urumva ni giturire kirisha igihugu mu bisanzwe bijambo rimwe rero jewe nk'umuntu afise umutima wo kumva igihugu cacu ari igihugu giteye imbere igihugu abantu bose batunze
uciye uvuga uti no twari yifite ndatumutware bibaye nabi ubu novuga nti barantinya kuko barazi ingene meze muga ndibuka ndimushikanganje intwaro hagati jari umuntu yashatse ko migiturira nagize imana je neza amashuri y'amategeko ndazi ingaruka zicaha hayo mico gihe avuga nti umuntu ari nzemera gutanga igiturire nuko hariho icagira yibe ncaja kugitohoza sanga yashaka ko ndamusinyira dossier yaca yiba igihugu imiliyoni 250 kandi aho yambwira ko ampa imiliyoni 30 gusa urumva wewe yivye imiliyoni 250 ntwayemo 30 mugi cyaha kigenda kwande kwa jewe ni jewe umenga ni je ariko ni miliyoni 30 sinkentuze ni make cyane aga ko mahera je nshaka gushika ko je yo ni make cyane bari kubera ufatiye kuyo usanga nyine ni make cyane ayo ku buryo wo bumuhemo kubera imiliyoni 30 ico gihe cambabaje rero hajya bavuga ngo namageragezwa abagenzi banje yagiye kubandegako ngujya ngo ntaca zopfa yimariye ngo niyo musavye ngo cyangwa ukorera ngo ntagikora ngo nta service navuga ngo namuhaye igiturira nka kucakira ngo narase kumufasha urumva kumufasha kwiba nico cyanagaje rero urumva ko aramageragezwa uri umukuru w'igihugu rero naho byose ni wewe itegeko kuvuze ngo gira iki bose nibo baserukira baca bemera mugabo je nibaza umukuru w'igihugu keshi ibiturira rya si biturire mwe ni byo kugira ngo arenganye zosanga ari biturire byo kugira ngo bibe nko butare usanga kesha abakuru b'ibihugu baja mu bintu usanga ari by'ubutare ugasanga ni ibintu by'amasoko ya leta manini usanga arimwe amamiliyaridi kubera keshi mwene ayo masoko usanga ari umukuru w'igihugu ari imbere rero namageragezwa utigumya none ko kwiye umushikiranganje w'intwaro ibereye aho hari amasoko urabuza yagira cye mu manyanga ukavuga uti erega ubushikiranganje bw'intwaro ibereye buriho nuko mwebwe mutamukurikirana none burya bugenduzi bukuru bwa leta uzibajeje iki bajya nibo banderekera bagaca babwira hajya burya buriho hanyuma ikindi naco kuvuga ngo intwari ibereye ngo ntayihe ngo ubushikiranganje bw'intwari ibereye je burya narabonye ingorane ihari umushikiranganje ntatwara ubundi burya je naravye hariho umushikiranganje w'intwari ibereye yigeze kubaho hanyuma gushikawe nako aruta abandi bashikiranganje bose kuko menga ni wajejwe kubacunga baca batangura nabo guca bamugira ku igitero uraza bashikiranganje bose baba bakogiza ku igitero uca usaga nawe nyene acacurika kuko ntiwo kwemera kwitaje n'abashikiranganje bose nico ituma rero umushikiranganje ntibereye ategeza ko ari umuntu afise igihagararo kiri hejuru y'abashikiranganje nico naho rero jeracevuga nti sinze ngire ingorane zijya hagira umushikiranganje ataco ariko arakora guhembwa gusa reka navyifatire mu ntoki ndafise abugendozi bukuru buzoca buza burandabira hayiba bice bigenda niko uri kutosaba ibintu by'intwari ibereye bikaja mu minwe y'umushikiranganje wa mbere umushikiranganje wa mbere n'umuhinga intwari ibereye so ubuhinga intwari ibereye utegeza kubona ubushikiranganje bwose ko buriko bukora bukurikije amategeko umushikiranganje wa mbere none araraba ibibera mu nama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere ntashobora kuraba ibibera mu nama nshinga amateka mugo umukuru w'igihugu we araraba ibibera mu nama nshinga amateka nk'ubu notanga nk'akaroro hariho ikintu nabonye novuga nti namahinyu na kanenge dufise mu ntwari ibereye naravye urwego rw'ubutungane ndiko ndiga ico bukiza ingere kugira rujya rwego rukira hanyuma mvuga nti ngira ndondere umukuru w'urwego rw'ubutungane biravye neza ntawe uhari urabona bacavuga ngo umukuru w'igihugu ngo niwe mucamanza kizigenza mugabo ugasanga bararenganije umuntu ugize kugije kumurenganura ugasanga amategeko aciye akugara sanga amategeko yarugaye hajya urazi ko turiko turanarisubiramwe aho twasanze n'inama nkuru y'ubucamanza tugasanga ingingo ifashe tituronka ingene ija mu ngiro uva nkaho ubu namaze kubona kanenge mu ntwari ibereye kuko nabonye nti reka tubaze dusubiza agateka rero urwego rw'ubutungane tubone rubazwa nde tumaze kubona uwo rubazwa bijya ibibazo byose baza barambaza niwe nanje ncambaza hakurya umushinga amateka umukuru w'inama nshinga amateka rego umukuru w'igihugu haje bakunda kuvuga ngo inzego z'igihugu ngo ziratandukanye uza kuzihuza umuhuza n'umukuru w'igihugu nico tumuzobona abashinga amateka baje gutora itegeko atarishize ku mukono ntiriko naho bigenda gute ubucamanza ruba umucamanza kizigenza nyene akongera akaba
n'umukuru w'ingabo hariho ibintu usanga ari bategereza kubikora rero uraraba ko amategeko rero ariko arakurikizwa kuko benshi banzi ngo intwari ibereye n'igiturire gusa oya hari igihe usanga amategeko atari ko akora neza ukayahindura hari igihe usanga ari iki byose ni ibintu bishoboka. Intwari ibereye ngiyo uyumvise gutyo ntumva ko harimo ibintu byo kwikumira ku butegetsi ku mukuru w'igihugu nka bimwe vya kera mukuru w'igihugu yatwara byose. Oya byose biterwa nico mu gifaransa bita les défis. Intambamwe ziba zihari. Hari gihe ubona yuko ari ngombwa yuko ukurikira iki gisata kuruta kiriya ukaca ushiraho akantu gatuma wewe ubikurikira. Nico gituma najaho kubwira biri kuraraba ibigerekeye intwaro ntubifate yuko amategeko ari amategeko ushiraho azobaho igihe cyose. Burya n'amategeko ugenda uyapanga uyashira ku murongo ukurikije ibihe ugezemwo. Nico gituma ushobora gusanga uko leta yubatse umwaka uyu atariko yubatse iki gihe cyane kubera ubari leta y'igisirikare harimo ibintu by'abasoda. Oya washaka si nivyo kuko igisirikare kirafise ukuntu cubatse kandi kirafise umuntu agitwara, ariko mu byerekeye intwaro twese turazi yuko ari ukuraba cyane cyane kugene abanyagihugu babayeho mu ntumbero zose, si byerekeye igisirikare gusa. Kira noneho ubu ntituri mu ntambara. Igisirikare turagifise ariko kirafiswe ivyo kijejwe. Ubunya urabona yuko intumbero nyamukuru dufise nukuraba ukugene iki gihugu cotera imbere. Igihe nkuko nyene icubahe umukuru w'igihugu yama ariko arabivuga kuronka ico ufungura ukaronka n'igisigara ku mufuko. Ubu niyo ntumbero nyamukuru ari navyo tumaze mw'iminsi turaba ukugene twotera imbere tukagira tuti mu mwaka w'ibihumbi 40 mu mwaka w'ibihumbi 2060 tuzoba tugeza hana. Ubu rero ntituri mu byerekeye intambara cyane. Ari umukuru w'igihugu ntushobora kugera igihe wowe numenye intwari irabereye kumbe abayiraba bakasanga ntibereye. Nane ntubufise abahanuzi. Urafise abahanuzi bwa mbere na mbere biwawe. Urafise inama nshinga amateka ikurikirana ikaguhanura. Urafise abanyagihugu bafise ijambo bashikiriza abo batumye. Bisigura rero yuko wahuri uri umukuru w'igihugu ntubura umuntu aguhanura agira ati ubu tugeza aha twofata ingendo iyi niyi. Amasoko ya leta igihe wewe waramutse igihugu nta bintu wabona by'amasoko ya leta igena mu nzira zihize mugabo. Igihe ingorane twari dufise zari nyinshi ngira ngo urazi neza yuko mu kiringo c'imfata kibanza twari dufise ibikorwa tujejwe cyane cyane. Burya sinashobora gukurikirana vyose cyangwa ngo ndavyirukange inyuma vyose kubera yuko nta n'uburyo nashobora kubirongera. Kwari uguhagarika intambara, gutegura amatora, kuraba ukugena igihugu kizobandanya, ndabihejeje ngaca ntanga isaba. Wavuga ngo wari kizimyamoto nka wawundi? Oya sinovuga kizimyamoto ariko nari mfise programa nahawe nibyo nategerezwa kurangura. Nico kintu nakoze kandi narabihejeje. Urabona nari mfise washaka amezi 18 nagomba gukora. Wavuze yuko narengeje imyaka 2 iminsi amezi makeya. Bijya byatewe nuko hari ibikorwa bari baranshinze ntari bwaheze. Urazi yuko amatora ntiyari bwahera kandi n'uwo mwanya si jewe nawiha nawuhabwa n'ujya mu ujejwe gutegura amatora, naho nyene akabanza kubishikiriza abakuru b'ibihugu byo muri aka karere. Nuko vyagenze ijya tariki si jewe nayigenye, nujya mu Gwiseni wayigenye ikampara ku buryo nico gihe naciye mboneraho gutumira aba. Warinze ugenda rero intwari ibereye itaratsimbatana? Ega n'ubu turacayishaka. N'ubu tukiriko kibazo nigihera kamaho koko nigihera nisigo migenda ibihe bihibindi urumva hagomba hakenewe intwari ibereye. Sibese ntibantunganya amatungo wagaruje kiriya gihe wari kizimyamoto. Banza utanye isiguro nziza ku ntwari ibereye. Uko numvise uri kurabivuga umengo hariho nk'ubushikiranganje bw'intwari ibereye nibwo buca bugenda bukaza barakontorora ko intwari ibereye. Ikintu ca mbere gikomeye ku bushikiranganje nk'ubwo je ko ndavyumvira buza kwigisha ingene intwari ibereye itezwa kuba imeze n'ingene abantu baza kwigenza. Mugabo ukamenya kandi ko uko intwari itunganije hari izindi nzego rero iyo hari abaciye kubiri ziheza zikabakurikirana n'urwego rw'ubutungane. Nagira ndakubwire
sinzona ndabibwira ejo turi mu nama hariya mu Kigobe. Igihe nari nahungiye muri ubuserukizi w'igihugu ca Amerika ngahi Bujumbura. Inyuma yaho habereye kundembagaza mu kwezi kw'indwi 1996. Twaraganira n'uwaserukira igihugu ca Amerika. Hanyuma umunsi umwe rero turaganira ivyerekeye inzego mu gihugu. Abona jewe nkunda kuvuga urwego nshingwabikorwa bita leta. Abona nkunda kuvuga inama nshingamateka. Acarambwira ati urabona ga president icavyisha iwanyu. Ati umengo urwego rw'ubutungane ubucamanza biva ku buri karavuga nta kibanza bufise. Ati kandi ari bwo bufise ibanga rikomeye kandi buhabwa n'ibwirizwa shingiro mu kugarukana mu nzira nziza uwo wese aciye kuri ntwaro ibereye kuri gitunganijwe mu ibwirizwa shingiro mu mabwirizwa cyangwa mu mategeko aryomokako. Aho rero nukuva yuko hariho ubushikiranganje kuri jewe. Si ubushikiranganje bugira ngo nzuza ndaraba ngo byase bikunze ngo hari uko bitagira neza n'ibiki burigisha cyane cyane abantu bakagira ingendo bagenderako. Uti rero wewe ku butegetsi bwawe hari byo wagaruye ngiye kukubesha mudaje nagaruye ndiko ndabesha kuko kiya gihe Uburundi bwari bwinjiye mu kiringo no kwita yuko atazina no nkadagiha kuko urabona twari tuvuye mu ntwaro kazina gifise yego twari tuvuye mu ntwaro ubwa mbere zari za gisirikare zaza ku butegetsi biciye mu nguvu za gisirikare. Intwaro za gisirikare zozo n'ubu zirahari. Wabivuze turabigaruka wabivuze kuri president Mikaeli Micombero, wabivuze kuri president Bagaza, wabivuze kuri president Buyoya, turazi ingene bashitse ingene bashitse icera na gatatu. Urazi yuko gare wayo bwa mbere inyuma y'izo ntwaro zije abarundi bongera guhamagagwa bakemererwa bo nyene bakitorera ubuzo baje imbere. Ni naco gituma mbere iganda kugicadadaye byateye ingorane mu gihugu kuko abene gihugu bumvise bati uyu muntu twitoreye baramugandaguye bacabona yuko ijuru ribugamyeko libaguye ko barabura iyo bava niyo baje. Rero kiya gihe intwaro byari bigoye no kumenya yuko uri ngaca nk'hariya yemera intwaro. Jewe umwaka nanditse abantu bose bakuvuga ngo ndakunda kwandika umwaka nanditse ibintu ndaciyemo nkabivuga ido nido atari byo kuvugira hejuru abantu bazotangara aho usanga umuntu wamengo igihugu cabaye za mpene zo mucibwa usurwo mucu musimbira hamwe umwe wese ashaka kugezwa ashaka. Nico gituma mu bintu je ndashira imbere byaje inyuma ari byatweretse n'inzira dushikako kwaro kugira tuti nta yindi nzereka tuganire n'abantu bamwe mukagira kuganira mugo bafise umugambi wo gutega mona kari gasigaye badendure abandi bakagira bati niho turonkeye ibituma turonka gahengwe buriya nivyo no kuba ku butegetsi bw'iwanje uravyibuka byavuye kuko nari ndagiye gusaba abakuru muri kano karere cyane cyane umukuru w'igihugu ca Tanzania be na mwarimu Jules Nyerere yakurikiranye iby'u Burundi yuko bogira inama ku gihugu cy'u Burundi bakadufasha. Hari ingingo zibiri nari nashize imbere nababwira nti igihugu kiri mu ntambara murabibona abarundi baricwa haraho bicwa n'inzego z'igisirikare cy'u ca leta hari naho bitwa mbere n'ariko baragwana bandi bagwanira agateka kabo kandi naki gihugu. Ni rero ico je no basaba zana inteko mu Burundi zikingira abanyagihugu. Ni hanyuma ivyo bibaye muce muhamagara abantu bose bafise ivyo bavuga muri politike ni n'abari kugwanda mubazanemo umukuru w'igihugu c'ubu dufise yari kugwana mubazanemo nabo nyine baze hanyuma tuganire ingene igihugu co twagwa mugabo idusubire mu by'intambara. Ibyaciye bikurikira bica bituma ukugwa ku butegetsi bacagira bati ntibantunganya rasaze reka rero tumukure hanyuma ibintu tugikaye neza. Rero ndagusabye niba zurabaza arinze ugenda rero nawe intwari bireye ndagusabye niba zurabaza je ntuze kumbaza ngo wagarukanye amafaranga ngahe canke ntuze kumbaza ububatse amashura ngahe ekada uze kumbaza gusa
uti wagenda umyera uca hirya gute none ivyo biganiro wari kuravuga birashobora gutsimbataza intwari ibereye ibiganiro biri mu ntwari ibereye turi mu Burundi turarundi ngaha jewe nkura naragira impene za papa cenga naragira inka sogokuru yari afise ubonye abantu bagemuye inzoga ahantu narabona ingenda abantu babivuga bavuga bati reka dukwirikira izo nzoga tuze kuraba ijambo rizizanye nico gituma mu kirundi cy'umugani ngo umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo abagiye kumviriza ijambo byabizanye mu kirundi rero kandi no mu ntware werekirimo ijambo n'ikintu gikomeye cyane ejo narumvirije mu biganiro ko turagira umukuru w'igihugu yatumye ko narumvirije ubuserukira ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya avuga ati ibi bintu birikora mu Burundi n'ubwa mbere biboneka ku bantu bahura gutyo bahujwe n'iki bahujwe n'ijambo burya ijambo namwe murayivuga kuri disanganiro iwanyu ko ijambo rikiza canke rikica ijambo rero irikoresheje neza rirakiza guha ijambo umuntu rero niyo ngendo ya mbere y'intwaro ibereye mugabo kandi ukamenya yuko ijambo kuri uwo muntu si kugira ngo yigire Kagame Ruganda aramenya yuko uko kugira ijambo kwiwe guherera naho abandi bashika batandatu tarafise ijambo ukamenya ingende genda ubipanga neza uti rero harico byaje mu ntwari bereye byarabiza yenyene kuko abantu bemeye bakaganira biraheza hakagira kiza kivamo nizi ntambara umva zivugwa naho wotse n'intambara ya gisirikare neza ukayitsinda inyuma ya byose wongera kubitunganya ucisha mu ijambo ucisha mu kumviriza abandi ukaronka ivyiyumviro yego ibyo intwari bereye nagenda ndagusabe ubirabe mu ngendo imwe bwa mbere nukumenya yuko ahari abantu haburunturundu igihugu rero kirimo abantu benshi kugira ngo ushobore kugitwara cyangwa gishobore kumenya iyo kija harakenewe yuko abo bantu bamenya ukugene bagomba gutwagwa n'ivyo bajejwe ico umuntu ashobora kwita les droits et les devoirs nico gituma abantu bicara bakagira ati mbega iyi ntwaro tugomba gufata igomba kuba imeze gute niko kamaro ka demokrasi niko kamaro k'imigambwe myinshi bavuga bati jewe mbona yuko twotwagwa gutyo undi twotwagwa rindira mpeze hama rero ivyo ubihejeje abantu bakamara kuvuga ati intumbero dufashe niyi ikiba gisigaye nuko tumenya yuko ico gihugu kiriko kiratwagwa muri iyo ntumbero intwari ibereye rero ni intwaro yubahiriza ivyabo banyagihugu batowe bafashe nk'intumbero nivyo ugomba gufata nk'intumbero umva ico gikorwa ntikijejwe umukuru w'igihugu wenyene ntikijejwe kanaka kijejwe abafise ico bajejwe bose muri ico gihugu harimwe abashikiranganje harimwe abo bose bagenda hirya no hino n'umurundi wese none no munsi nihe nzira ntunganya ntwaro ibereye yozana intwari ibereye mu Burundi twogenderako none intwari ibereye niyi turimwo urumva kuko ariyo abanyagihugu batanze ubu rero hasigaye niki nuko abajejwe iyo ntwaro hejuru guhera hejuru kumanuka yuko igenda ikurikije ivyo abo banyagihugu batoye kubera yuko nkuko nakubwiye hari abantu haburunturundu no kuvuga yuko mu Barundi haba no mu bategetsi hariho bamwe batabikurikiza abo rero batabikurikiza nibo tugomba kwama turiko turatosora kugira ngo ya ntwari ibereye ikurikiza ariko ibi bintu mwavuze by'uruhara rw'ubutungane mwibuka n'umukuru w'igihugu hageze kagenda kuririra mu butungane aho abarundi baguma barira none wumva iyo nzira iyo je nagira ndakubwire yuko imbere yuko dushikira iyi ntwaro ya demokrasi yo gutora jewe sinemeza yuko ziriya ntwaro twari dufise mbere ari intwaro zibere kuko zari intwaro zigikenye zari intwaro zigikenye ntizari intwaro zibereye abarundi iyo tuvuga twebwe tuti turi mu ntwaro ibere ni intwaro twebwe twemera kandi twahisemo none ubu ntabahohoterwa
ariko barafise aho bitura barafise aho bitura barafise n'uwo bitura hariho n'amategeko abigwanya nihajya nakubwiye nti abantu ahari abantu ntihabura uruntu hari igihugu urabona kidafise abasoda hari igihugu urabona kidafise urwego rw'ubutungane hari igihugu urabona kidafise nk'igipolisi ni rwa runtu ruba mu bantu gucungera kugira ngo ya ntwari ibereye yamye ifata wa murongo abanyagihugu batoye birashoboka yuko hirya na hirya yejo abanyagihugu bagira bati uno munsi iriya ntwari ibereye uko twari twayifashe reka duhindure tuyihe iyi nzira icyo gihe ucuhindukira na wewe ugaca ufata iyo nzira ari nacyo gituma namye mvuga nti abantu bagomba kumenyera intwari icarico nukuvuga yuko uno munsi niba wewe wari wavuze uti jewe ndabona intwari ibereye yariye ariko abanyagihugu bakagira ati hagufata intwaro ibereye nk'uko Yozefu cyangwa umugambwe kanaka wabivuze fashiyi nawe utaye utemeririya cukata ufatiyo kuko niyo abanyagihugu bafashe ntuzohaguruke ngo ubandanye uvuga ngo jewe intwaro nashaka si yoyo donko ntibereye no ibereye nijya nihanya ndavuze nti muyifate washaka yuko ari dictature udashobora kuyikura kuko niyo abanyagihugu bahisemo rero uri kuravuga intwari ibereye tuvuga ati ibereye gute ibereye nde ibereye aha abanyagihugu batowe nashaka kubanza kukubwira nibaza yuko ndiko ndakumviriza umenga ntitwaba dutegera kumwe icitwa intwaro igihugu ni igihugu kigenda si igihugu cyama gihagaze hahandi umwe wese ashaka ko ubuzima bw'umwene gihugu butera buja imbere hariho rero intumbere iyo tuja mbega turiko duca ahakwiye abene gihugu bariko bagenda no kuvuga mwe bw'abarongozi muriko mubajana ahabereye abene gihugu biyumva ko ari vyiza bitunganijwe gute ico ni cambere burya intwari ibereye none niyo muriko muratujana ninge ni gihugu kiriko kirarongorwa kiriko kija hehe urumva rero ico gihe nakubwiye nk'ubu baravuga ati mu Burundi twebwe dushaka yuko amatora urabona nk'ubwa mbere bavuga bati amatora y'umukuru w'igihugu ikiringo cy'umukuru w'igihugu kimare imyaka 5 mugo urabona mu nyuma bavuga bati ikiringo cy'umukuru w'igihugu kimare imyaka 7 utegeza kubisigura abantu bakumva bati ego nivyo umwaka wa mbere ubiri nk'imfa gusa uko no gusubira kwegeranya abantu urabona inyuma y'amatora abantu bameze nk'abasanzaye hanyuma umwaka wa mbere no kubegeranya umwaka uhereza nawo no gutegura amatora kandi urumva hari imyaka 3 wocuva ngo akoze iki ara nkajya abantu barabitegereye baravuga bati reka turondere ingene haboneka imyaka 5 y'ibikorwa koko umuntu ashobora kuvuga ati narakoze iki ariko kivi urumva rero intwari ibereye niyo bariko baraja nico navuze nti hariho abantu rero baca bumva intwari ibereye ngo nibiturire intwari ibereye n'akarenganyo intwari ibereye mu bisanzwe mwatunganije neza hagaca haba barongozi rero koko bariko bakora mu ntumbero y'intwari ibereye ivyo biturire ntibisubira ko karengane gasubira ubunebwe bamwe bahembwa batakoze ntibisubira kuko ni bintu ubwoko bwishi ariko hari ibintu hariyo igihe tubavuga ntiwe hari ngira ngo ntubitegera je numva ivy'intwaro nawe byava bikugora cyava bincanga kuko nk'ubu wewe urumva mu mutwe wawe uzi yuko ngo hari intwaro ya gisirikare none intwaro ya gisirikare ni iki nagira ngo intwaro ya gisirikare ni iki none umukuru w'igihugu ni intwaro igisirikare kiza kikaba arico gishiraho ingendo abarundi bategezwa gucamwo ku nguvu ako kantu ko kunguvu kayina kujamwo igisirikare ivuze intwaro ya gisirikare ureka ku ntwaro ya gisirikare urumva umusirikare ni cha wase urumva ubugumutse urumva ni hamwe intwaro zajyogora duhure nizo ntwaro z'igike igisirikare babashatse kuvuga igike ako haje umukuru w'igihugu ari umusirikare mushikiranganje wa mbere akaba umusirikare abose abarongoye inama nshinga amateka abarongoye ugasanga n'abasirikare haraburi igihe kovyuka ka gisirikare nk'ubwira ndakabaza ikibazo kimwe umusirikare afise uburenganzira bwo kwitoza cyane ntabwo afise ziragira ndakubwire ko umusirikare ni umwene gihugu mu bandi imbere yuko umusirikare uba nawe wari umwene gihugu wari umusivile hanyuma ugenda muri rujya rwego kugira ngo uje gufasha igihugu mu gucungera umutekano wabo mu guguma uri wa murundi umusirikare rero ikintu kimwe bamubuza kudahengamira ku ruhande canyuru kutaja mugambwe wo canyuriye
nico kintu ca mbere kibujijwe ku musirikare muga naho bibujijwe yuko umusirikare ashobora kuvuga ati jewe nigenga ngiraje kwitoza ashobora kuja kwitoza ku giti ciwe mugara umusirikare ntashobora kuja mu mugambwe mugaba arashobora kuja kwitoza ku giti ciwe kandi abarundi bari mu migambwe itandukanye bakamutora ivyo rero nagira nkubwire ntuzubone ngo ko umusirikare ngo ari wari ku mutwe ngo vyerekana ko ari igisirikare raba ingene intwaro rero nico ariko nakubwira raba amategeko agenga ingene abarundi bariko baragenda ameze gute ni mabi ni meza kumenga ntahana nk'akarorero ntiyo hari amategeko avuga ati hariho umuntu w'igihangange atawukorako iyo si intwaro ibereye na gato kandi urumva nta giturire kirimo hapfe kuba umuntu ashobora kuja hejuru y'amategeko ubwo nyene intwaro iba yapfuye kuko amategeko bose ategeza kuyakurikira none ubu nta bihangange ngaha byibereye aho ibyo rero nivyo rero turiko turagwanako tuvuga tuti mu Burundi itegeko rigere kwe kwiganza gusa giganza kera rero kubera iyo ngeso mbi yari yarabaye igihugu gatwagwa mu gikenye egari n'umuntu abonye mu generale naho yo mufatira ikintu acha bangwe kadata wanje ati ngo bitandiko ndeha aho ari ibaza ari umutsita akaba ari bagusaba ikigogwe hari abantu usanga kubera iyo ngeso yari yarabaye mu gihugu uno munsi ari abataranamenya ko vyahindutse nico gituma rero wewe urashobora kubona ngo umuntu yigeze igihangange mugabo arenze ahantu ukabona aciye aja imbere y'amategeko kandi rero n'ubutegetsi nico gituma Gasore yavuze ati ahatari ubutegetsi nyabwo igihugu ntigira iteka ritekana iyo hari ubutegetsi no kuvugana amategeko hagaca indongozi rero zikurikiza amategeko uko ari niho rero mbere hajya nevuga nti hajya rahejeje kuvuga neza umushinge nyakuri w'intwari ibereye ubutegetsi nyabwo hari abantu bazi nka Jesse ndo umutegetsi Jesse rukira ubutegetsi igende umurongozi kuko ubutegetsi we nkubu travuga erega ubutegetsi tufate gute ni mu gifaransa nibijya bita regime nkubu ubutegetsi bw'igihugu bw'u Burundi no ubutegetsi bwa repubulika bivuga iki burya repubulika ni intwaro rusangi ni ibintu byose ni rusangi hajya ni abantu ntibazi no gutandukanya bavuze ngo umwami ngo umukuru w'igihugu aho batandukaniye umwe acungereye ibintu vy'igihugu byose kuneza bene gihugu umwami nawe hajya umwami abameze nka nyenevyo umwami ni ganza sabwa abameze nka nyenevyo kuko ribuka kera umwami yaraza akavuga ati hajya ndahakugabiye ati byo byari hari abimwake bije kana umukuru w'igihugu hajya ntashobora kuvuga ngo we nakawe ngo ndagukuye akakunyaga kagabira uwundi itegeko niryo rishobora kuguha ikugufatira ingingo mugasa umuntu afata ingingo intwari ibereye rero ni nukuza turategera bwende mu bintu by'intwari ibereye hari igihugu mubona two kwigana haba muri Afrika canke mu makungu agatwego gaceka kwigura ko tikiza kwigana igihugu cyose uko kirafite ingere kirongorwa igihugu cyose hariho none ntubona ko hariho ibihugu biri mu ntwaro ya cami n'ibihugu biri mu ntwaro ya repubulika n'ibihugu umukuru w'igihugu usanga atanamenyekana hariho ibihugu urondera ngo mbe umukuru w'igihugu ubuno munsi ni ukamurondera ukamubura ukagubona umushikiragaje wa mbere hariho ibihugu nko bugiye nko mu Busuwisi mu Busuwisi ngo babaza ngo umukuru w'igihugu cyo Busuwisi ngo ninde kubera n'abantindwi umwe atwara umwaka ku buryo bataba bakavyibagira kuko urumva barakiranwa kandi ntibarinda gusubira mu matora ikiringo nica abantindwi giheze bagenda bose urumva rero igihugu cyose nico citunganiriza intwaro yacu ibereye kuri ico nyene nabonye president Ndayizeye agatwengo gaca kamwigura mbagiye ko hari igihugu twokwigana nibishika umuntu igihugu kikaraba ingendo kiti ingendira bene erega ntimujanye kumusagire nico ni igihugu wewe iyo ufise intwaro ubanza kuraba ivyo abanyagihugu bawe bakeneye nibyo urabira ko kanatsinda twebwe mu ngendo twafashe si wewe ubategeka ibyo bagomba gukora nibo bagutegeka urashuha proposition muri bijya by'imigambwe niki ariko nibo bahitamo ati genda ukora wewe rero uburi ntumwa icyo bita umusuku ariko ubu niko bimeze ntibantunganye kidushobora kwigana nta gihugu dushobora kuvuga tuti turavye ingene bitunganijwe ijya ngendo twoyiraho oya banza urindire kuko
je ndibaza yuko doba dusanga mbere twavuze bidakwiye ku byerekeye intwari ibereye kuko intwari ibereye ntiraba gusa izo nzego nkuru z'igihugu dukunda kuvuga haba urwego rw'umukuru w'igihugu haba urwego shikiranganje canke nshingwabikorwa n'amashingamateka n'ibiki. Intwari ibereye namwebwe hari iwanyu mu kumenyesha amakuru itezwa kubayo. Intwari ibereye no mu miryango itezwa kubayo. Intwari ibereye ubu no mu mashirahamwe amakoperative cyangwa utanga itezwa kubayo. Uzorabe iyo ariko aravuga ico kintu bito mu gifaransa bonne gouvernance ntibagumya ngaho gusa. Nitwabwira abarundi yuko intwari ibereye ari uko gusa umuntu yagiye gutora akazana abatowe bikagumya ngaho tubatubesha, kuko n'uwatowe inyuma kugira ngo yerekane yuko yategereye intwari ibereye araheza akemera ko bamwe bamutora bafise uburenganzira n'ubushobozi bwo gukontorora byo kuzabarakurikira uko ivyo yemeye abikora. Ico bita mu gifaransa redevabilité. Ni ikintu gikomeye cyane gose. Hanyuma bikara byo mbere biheza bikaza inyuma mu kugenda bavuga bati uyu muntu koko yarategereye ivy'intwaro agasuzuma ngene agamburukira bamushizeho. Ego ico n'ikindi. Ica kabiri wavuze intwaro ya gisirikare. Ica mbere cyo babivuze umusirikare n'abakiri mu gisirikare menye ubwa mbere ko ari umwene gihugu nk'abandi, haba mu Burundi, haba muri Israel, haba muri Amerika, umuntu nk'abandi. Ica kabiri uzogenda urabe mu gihe ca none hari ibihugu bitari bike n'Uburundi burimwo usanga hari abahoze mu gisirikare bagira politike kandi bikomeye. Igihugu bikunda kwibonekezamo cyane mbere gusumvya ibindi ni igihugu ca Israel. Uzogenda ufata urutonde rw'ababaye abashikiranganje ba mbere muri Israel uzosanga benshi barabaye abasirikare. Aha rero ico kwa mu muntu ashigirako nukurabuti mbega ko abarundi dufata abarundi dufise ibwirizwa shingiro twese tugenderako kandi tuza kubaha ritegekanya gute yuko umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu. Ukaraba yuko uyabishitseko yavyubahirijwe. Nko mu Burundi kugira umukuru w'igihugu wari umusirikare ubanza kuba mu gisirikare. Hanyuma rero ukaja kwitoza abandi. Ushobora kwitoza utarimwo, kwitoza ku gatwe kawe, kuko ushobora kwitoza ushigikiwe ugashigwa imbere n'umugambwe. Igihambaye nuko utari mu gisirikare. Mugabo nta na hamwe ibwirizwa shingiro rivuga yuko uri mu gisirikare no musi canke mu gipolisi adashobora kumushikiranganje wa mbere. Nta namwe ibwirizwa shingiro byanditse. Nta namwe ibwirizwa shingiro handitse yuko uwigeze ku rugamba haba ko dukunda ko turiko turavuga Burundi haba igihe haraba abavuga ngo bava kuri leta kera ababita bakomago bakiri mu Rwanda. Ni kubera bari barongoye na bikomago. Haba abavuye rero muri rya mihari yagwana warabiciye muri kazi y'igihugu abuvugaga nabo mugabo nta na hamwe hari mu ibwirizwa nshingiro babuza ngo ndashobora kuba umukuru w'inamashinga y'amateka ndashobora kubiki. Cugaruka rero ingene uza kuraba ko bagendera kuri wa mugenzo ukomeye w'intwari ibereye. Ntuza kubiraba gusa nayavuye ivyo ugenda uraba gusa kubwirizwa byubahirijwe. Uti rero hari igihugu biva ku muntu araba mwebwe muri mu bamenyesha makuru canke mu bantu bagira ivyerekeye kushakashaka hari usanga bagira bati dutanga amanota ku intwari ibereye kuri iki canke kuri kiri. Mugabo wewe uraba igihugu icambere uraba uko igihugu cawe cifashe. Nitwashaka intwari ibereye mu Burundi tukagira ngo reka tuze kwigereranya n'abanyamerika uzori kugera kwikorera umuzigo udashobora kwitura. Uraba gusa wewe aho ugeze kandi umenye naho tufatira kuri ibyo gutora nibiki. Intwari ibereye wamizako ni kwa kuri mu kirundi tuvuga ngo utosora ifuku yamizako. Wamizako ugenda wubaka uno munsi washikiriye. Hari naho ushika ukaraba kubera imigenzo
n'ukwemera kw'abantu hari abantu bashobora kubangamira intwari ibereye kandi bari mu bihugu wogira uti ibyo bitego intwari ibereye birateye imbere gusumvya ahandi je navuga Amerika raba Amerika uno munsi urabona yuko hariho ibibazo abantu bagenda bibaza raba iburaya uno munsi hari ibibazo abantu bagenda bibaza na cane cane baravye ingene ubu ugiye kuraba akaranga mutima abariko ubona ko ariko baraduga ko ibibazo uburaya bufise nabo bita muri extreme droite mugabo ugasanga benshi ntibavyemera igihamba rero no kumenya yuko uri kurubaka intwaro ya demokrasi uri kurubaka intwaro ibereye ugira uti nzokwama nkora kugira ngene ntera imbere uwo gusubiza inganje uno munsi utoboka uri kizimyamoto ikintu woshingira ko kugira ngo intwaro ibereye ikwikize mu Burundi cyo biki nakubwiye nti wa muri kurabizako sinoza kuvuga ngo uyu munsi je nogira nakubwiye nti ikintu nshira imbere gose nuko umwene gihugu ahari yumva kwa atunze agatunganirwa ikibazo c'amahoro mu gihugu nta namwe uzogira ngo nzogira intwari ibereye amahoro mu gihugu atariho nakajagara amahoro ava mu nda hariho amahoro ava mu nda mugabo hari n'amahoro kandi ava ku kubuza ikizana ibitwita intambara umudurumbanyo kandi ico kintu abantu barakunda kugikinisha nta gihugu kirimo umudurumbanyo uzogira mu intwari ibereye ica kabiri kugira ijambo rero mu gihugu wumvise na president ariko aravuga ivyo amatora byagiye gushoboka neza tumaze kubona ko twahejeje ibibazo by'intambara na president umukuru w'igihugu yabivuze ubaze kubona ko intambara yaheze ubu rero aho tugeze no munsi nuko ndiko ndasubira inyuma turiko tugira tuti rero ya ntwari ibereye ubu ivyankenegwa kugira ngo dushobore kuyishira imbere biriho twogenda gute ejo urashobora kuza ukagira uti harakenewe gusumvya ndashobora gutangurira mbe ndi kwitotangurira iwanyu mwebwe bamenyesha makuru muri mu ntwari ibereye murabitegera neza narabimenyesha makuru ntabamenyesha makuru ushobora gusanga yambaye umwambaro gusa mugabo ku mutima ari kwizina mugabo ku mutima ari kindi ugiye kuraba n'ivyo mwandika akaranga mutima yarataye ari kindi kandi uzi yuko umenyesha makuru akazi kiwe ndakura bajereho ukuri imbere yanje nkakunda ko wambaye iryo koti nkabona ko wambaye iyo karuvati risa n'iryirabura nkabona ko wambaye akantu waceze mu mufuko ngiye kwandika gasa n'ishati ngiye kwandika ni Jerome twahuye mu kiganiro yarameze kunduko nkabivuga uko harashobora kuza ikibazo bati mbega Jerome iryo koti yarikuye hehe nkarondera aho rero nkagira ico bita mu Gifaransa investigation yabikuye mugabo sinshobora kuza kwikurira mu mutwe ngo ndumunyesha makuru uca ku masoko rero iwanyu ndaho nyine harabikora aha mbere navuga nti turiko turavuga ivyerekeye intwari ibereye ndituje gusa ku ntwaro izi twita institution tuze turaraba dahandi kuko burya mu buzima bw'igihugu muri rusange mu gihugu eko niho ushobora ukumva yuko mbega buriya jewe ubu barampaye ngo kurongora umugwi witwa Comité National de Dialogue Social muri ivyo ijambo nk'abantu bari mushanga bakeneye niriye ni ijambo yukumva yuko umukozi afise kugira ico avuze ku buzima bwiwe ari ahakorera muri leta ari ahakora mu mashirahamwe yigenga kuri w'intwaro ibereye ahakunda kuba ariho naho none kuri abo bakozi nyene ko bavuze uti umwungere mwiza arazi ziwe n'iziwe zikamumenya ubu aba twaturusho two mu mpera z'umwaka twahagarikwa kugira ngo banze batwike ubavubi ubu bakozi bo mu mashirahamwe bakira amashirahamwe ubu ntibidoga nta ntwari ibereye bari oya reka ndakubwira noneho bizirikiye he ko hari hano waye noneho aho je nshobora kwishura neza ubu barafise aho bashobora kuza kuvugira ico kibazo bakaronka inyishu kandi ngira sinzi ko ubibona neza kuva mu mwaka w'2009 hamwe hari imigumuko myinshi greve nyinshi haraheze imyaka ibiri
inyuma abakozi abakoresha barabona bati two kwisubirako baragiye baraganira barashikaho bemeza ico bisa mu gifaransa charte nationale de dialogue social bemezanya yuko ibibazo byose bogira mu kurondera gukomeza amahoro mu kazi bogira aho zabahurira kugira baze barabiganira wavuze rero ivyo vyerekeye abakozi ba leta bararonse icyo turusho baratunganirijwe mugabo abakozi bagengwa n'amategeko adasanzwe bajya baba bafise ayandi amasezerano yitwa statut special no munsi barakidoga oya kwidoga ngira ko kutamenya kiretse niba amakuru mfise atarayo buriya iki kibazo cerekeye bava kuganisha imishahara byavuye ku biganiro jewe nyene bari bansabye kugirisha hagati y'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hanyuma baragira ibiganiro na leta barashika kudumvikanye kuby'imishahara yabo uturusho nibiki inyuma bateranije byose mu bundi buzi bwa leta basanga abantu b'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bari ku mishahara iri hejuru niho rero baza bati niburi muri tuvuga byo kuganisha imishahara tugere ku mishahara y'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hari ibyo bumvikanye byinshi general Genejo bundi hari wambwiye ati twarabiganiriye neza ngo baravyandika neza hirya no hino ko bavyumvikanye ngaha mugabo hari nabo usanga bavuga bati ko tumaze kuvyumvikana rero turabe yuko ata kintu coza kigira akarusho gusumvya uwundi kubera imirimo akora mugabo ubu je numvirije ndabifashe muri rusange numvirije nta bantu bidoga cyane bagira bati ibintu byagiye mu buryo barindiye guhembwa mugabo barafite ibyo basezeranye urumva birategekanywa turi ko n'umukuru w'igihugu perezida ndayizeye agatwego karamweguye sinzi mu byerekeye iterambere umuntu yamashaka kuduga urabona igihe umuntu akubwira ngo ayo mfise arakwiriye uramubona nawe ubwawe Jewe birumvikana we birumvikana batarakwira nawe n'ubundi biru nye none yego none n'abandi marondera wari wese arondera haje muri byanka ndondera urumva cyangwa ko nawe nyine byumvikana ko ndondera cyo gituma iterambere ntirihera twama muri ugo Nje gituma hajya natwenze kuko naho babanezerewe uno munsi cyangwa bavuga ati twumvikanye ibi ntiwibaze ngo biraheze oya uzoguma bahuje wo gusubiza inganje no munsi kuko ndashaje oya abarundi bo bishaka bati turayigusubije ndakwisavye hariho ikintu mvuga uti noshira imbere ndisaze dukundane abarundi dukundane urabona umufaransa iyo afise ingorane hanze ntibavuga ngo numu communiste n'uwa droite n'uwa gauche bose birukira rimwe turiya mu France atahe natwe abarundi tugomba gufata iyo ngendo tugakunda igihugu cacu reka mpeze urahutagiye oya narindiri urumva dukunda igihugu cacu bwa kabiri dukunde ivy'igihugu cacu dukunze ivy'igihugu cacu tukamenya kwama turiko turabungabunga ivy'igihugu mu ngendo yose twaranabivuze no mu namejo nukuri turagenda kuko ubwo busuma ubwo ibintu byo gukora nabi ibyo byose birahera nibi bibazo byose by'imishahara turagira igihe tukumvikana igikuru nuko haba izo cadre zituma inzego muhuriramo abantu bahuriramo bakaganira bagatorera inyisho ariko ikintu nyamukuru tukunda igihugu cacu kuko ndibaza yuko y'abantu bavuga ati abarundi duhindura ingendo nivyo barabivuze cyane duhindura ingendo nivyo buri muntu ahari uri umunyamakuru kore utohoze utanga amakuru nyayo uri umuntu azi kwiruka baguha uburyo ushobore ugende wiruko winjiza amafaranga uri mukozi ugomba gutanga iko uritange utitangiriye itama abarundi bose baronke uburyo bwo kubaho uburaro n'uburamuko perezida yavuze ko igihugu kidahagarara tuguma tugenda kiguma kibandanya n'ubundi ubu mwebwe igihe mwava mu mabanga
hariho ingingo itekanye yuko muca muja mu nama nkenguzamateka kuba abahoze batwara igihugu batakiri mu nama nkenguzamateka hari ico duhomba mu ntwari ibereye ibyo aribyo byose ntitubuze ico dukora ico ni cambere ntitubuze ico dukora bwa kabiri inama nshingamateka ibandanya ikora inama nkenguzamateka ibandanya ikora cewe ntacyo bintwaye yari intumbero twihaye kiri ariko ivyo mwaterera ubu vyarakamye ku buryo ta muntu yogira ati twubakamisha kandi none kubera icyo ushaka yuko twama dukora ikintu kimwe dushobora guhindura je ntibingwa nabi icongwa nabi n'igihe no buri ico nkora ntibantungaye babakwiye mu nama nkenguzamateka ntacyo twahombye canke mwe ntacyo mwahombye harabura yuko n'ubundi bantu yakenewe hari ico yofasha barenda kugira ngo nace mu nama nkenguzamateka canke imbere yuko tubona abanyagwego umuntu ariko arakora ariko rya gwego nago rya gwego gw'inama nkenguzamateka mu akora ibikomeye ubwo mbere rya gwego mu guhagarara intwari ibereye ntubona ko rufise nk'ugwego rufise ico iramuterera muri hari no kuraba ibintu byose igihe vyiziye ko bijya byo gushira abakuru w'igihugu mu nama nkenguzamateka byavuye mu biganiro byabereye Arusha hamwe abantu bari kwarondera nyine byo mu buryo ubu bakibaza bati erega twavuze twese twagiye tuvuga abakuru b'ibihugu twagiye turonka muri kino gihugu benshi ingene bari baje erega burya hariho n'ikintu citwa yuko guhoyahoya buhoro kugira ngo ntibikubera ingorane uri kuratera imbere ukagira uti ni nko kwiyaga mu jisho wanga gushinga mu inzara utireka reka ndamureke agende mu nama nkenguzamateka ntiyumve ko twatereranye mugabo kandi ibyo biva ku muntu ukwari jewe ntibantunganya nakubwiye nti nshira imbere ikintu c'ijambo mba mu nama nkenguzamateka cyangwa utabaye mba mu Kamenge mba hehe iyo hari ikibazo kagira ndafise ikintu nja kukivugako ndakivuga singeneye kuba ngo ndumukenguzamateka kandi buriya ijwi ryawe mu nama nkenguzamateka iyo hageze nko gutora sinzi ko hari ibintu byinshi bihindura ariko gutera ivyiyumviro reka ndagwakarore washaka nk'inararibonye reka ndagwakarore twari kumwe na president Yizeye hari gihe bazana uwo bari baje gushikiriza gicegera c'umukuru w'igihugu hanyuma rero ukabona yuko hari ibibazo abashikenguzamateka bibaza harashika naho abakenguzamateka umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babahamagara hariya bagira umubonano w'iwabo kugira ngo babwire ingene batora baraza baratora jewe sinatoye oya naratoye mugo sinavuze ntiwamwemeje navuze ngo rese namwemeje haremezwa haheze amezi 3 barongera baragaruka bati wa muntu tukiri mushaka tugiye kumukura heko hama baraza n'ubundi baramutora reka ndakubaza nari umukuru w'igihugu narindi none ijwi ryanje ryahagaritse iki ari bazanye ubundi byahagaritse iki urumva rero igihambaye nimwe twavuga bikomeye igihambaye no kugira amajwi akwiye kugira ngo ari ibintu ushaka gucisha mu nama nkenguzamateka cyangwa nshingamateka birengane uri umukuru w'igihugu naho bari nka babandi ubugabo burihabwa ubugabo burihabwa abantu bazura bati naka apimiki babonye uko yigenda umunzane bakurabira ntibazoza kugira ngo nuko ari umushenguzamateka ngo niho afise icamaze hari ivyo twamaze imbere tutaranamenya n'ico arico inama nkenguzamateka canke inama nshingamateka ubwo bikaza bitera imbere n'ubu rero warabaye umukuru w'igihugu ugira uzoterera igihugu biciye mu nama nkenguzamateka gusa urabaza umukuru w'igihugu President Ndayishimiye aba bantu basubiye mu nama nkenguzamateka nta karusho vyozana mu nama nshingamateka none bose ntibanga mu nama nkenguzamateka ugira baravuga ko wari umukuru w'igihugu uguma uri umukenguzamateka kugira abandara bakenguzamateka aje kubivuga neza ivyiyumviro urumva ubaye mukenguzamateka ni nkuko ubaza n'uwundi uti wewe ubaye mukenguzamateka nta karusho koza urumva rero aba ni nk'inaribonye burya je nuko aciye abisigura neza cyane je ndabitegera kuruta hari ibintu bita guhumuza umuriro
ugasanga ibintu bice bigenda buke buke nuko turiko turahindura ingendo burya no mu mutima wacu muzirikanye hari ibintu biriko birahinduka abantu baba bavuga ngo ntegerezwa kubiki rero mwene abantu urabagira buke buke ni nka kugira nyene gucuka nyene umwana bigenda buke buke n'abantu ntibarategera neza kuja mu nzego ngira ngo ivyo ari byo umenga no kuja kurondera ubuzima abantu benshi bibaza ko kuja kurondera ubuzima ariko kuja mu nzego burya namabanga ugiye gukora kandi nico gituma je namambwira indongozi ko akwe kurara bicaye badakwe kuryama wemera kuyaja mu mabanga ubona kugira ukorera bene gihugu je no badufasha byinshi nare nk'uyumvira yuko president Ndayizeye hajya twamutumye muri nishyirahamwe rya Afrika by'ubumwe bwa Afrika iyo atonze hajya bibaza ko ntumva yuko Uburundi butonze none yatahaba ninda afise igihagararo bari kwemera urumva kamaro agoba tumari hajya aragenda Uburundi bakabona Uburundi bati Uburundi turabubonye burafise umuntu wico bunja urumva hajya ni ikimenyetso cy'Uburundi idarapo ry'Uburundi bari hari urumva rero ivyo bakora ni vyinshi hajya nk'uwe yari umuntu president bantunganya yatwaye Uburundi yari ko arahuza abantu iyavuze baramwumviza avuga ati warazo tubanga twacu kuko yaraciye ku nzego zose rero abantu no kumenya ico bajeje kandi ukagumutereraho uri hose no guguma wari wese aratereraho urasanga aterera igihugu kurusha mbere n'umukenguza amateka jendi mu bantu bashi twanegosiye bijya bintu bijya twahisemwo hajya nkuko twari guhitamwa ahandi meyi cyari gikenewe nuko bagira ico bamara après niyo yari ingendo nyamukuru twosozera tutagarutse kuri rya jambo yavuga ati umwungere mwiza ntama zose hariho ikintu president bantungane yavuze kiya kintu cyabajya abantu bari mu mashira hamwe atari abakozi ba leta mugabo bari mu mashira hamwe yigenga canke afise ukuntu batunganirijwe yavuze ati ivyumvikanye barumvikanye kumbure harakenewe ko agashahara kabo gasohoka kajya tuyaturusho two mu mpera z'umwaka ubwo bagunye batubitse ubavubi ariko je nimvira ko navyo nyene nibaza ko mutabisigura neza kuko jewe naje kuganda bitegere neza narinze kugirisha inama abaserukira ajya amasendika kuganda bitegere neza kuko ikintu ca mbere mu gihugu hategerezwa kubaho hajya bavuga bati ubutungane si ubucamanza gusa gutunganiriza abantu uvuga uti nta mwana n'ikinono ukavuga uti abarundi bose bangane rero mwese muri ko mukorera igihugu ugasanga uyu aragusiga kure iyo utibona kandi ubona umenga ntiyarakwiye ico ari kukurusha nticari kungana uko rero urabona ko haramaze kujaraho umugambi mwiza wo kugira ngo barabe ingene ivyo bintu vy'ubusumbasumbane umuntu yosumvye abandi kuko afise ikindi kintu koko afise nawe akora abandi badakora nico gituma mbere ntama ndiko ndababaza nivuga nti none ibi bintu ni Jason sinumva igituma mwabitebeje ni ibintu nibiharuro bunyene twoca tubikora hagiye igituma bahagaritse bijya kwari kugira ngo barabe yuko ni nka je navyise tukiri mu mashuri mato twariga bimwe byo gusiganwa ingene abantu basigana bazoshikirana ryari turaba rero tuvuze tuti natanze akarorero nti ubu twese dushaka kuja Igitega mugu wa mbere ageze imuramvya kandi dushaka gushikirayo rimwe Igitega novuga w'imuramvya carindira tuvuze tuti ubu rero wewe w'imuramvya ko rero bashaka gushikira niwe wa mbere acahagarara mwisaje ndavuga ko babikoze nabo uje kuko ndabishira mu biharuro ngirango ico gihe nuko ngirango bose bataca barabajewe novuga hariho umuntu nawe yarageze Bugarama warageze Bugarama ategeza ndakurindira ugeze mu kinama kugira baze bashikire rimwe muravya nuva agenda buke ku buryo bazoshikira rimwe muravya mugo muravya we yahagaze akabarindira uwibugarama bakamwongera dukeyi kugira agende buke baze bashikire rimwe kuko hariho uwundi nawe ageze kwa Busigo yogira umuvuduko kugira ngo akira ku ntebe kwa Harwa hari n'uwundi rero akitangura urugendo nkujya yinjiye mu kazi uyu munsi umva uwo acaduga cyane rero ico gihe bari kugenda bagaca bagashika bose imuramvye bashitse bose bakavuga bati ubu turi sawa twese turangana ngo rero tubandanye tugende rero Igitega ingorane rero yabaye waciye umenga bose babafashe kumenga bari ico kimwe
uri muravya arahagaze n'uwi bugarama arahagarara ntivyari kugenda uko mbere niho ndiko ndavuga nti je narya amahera bavuze ngo bizomara imyaka 10 ntaco mbona bashingiyeko kuvuga ngo bizomara imyaka 10 gute nibiki tuzokora muri iyo myaka 10 niho rero navuga nti duharura ibintu bimwe muri irya politike y'imishahara icambere nuko hariho ivyo bategezwa gusa bose wewe uri muri sasi iyo diplome bavuga bati hariho bayita parendicier baho bavuga bati diplome iyi naya bakavuga bati paramploi bakaraba wewe uri ukora iki bakagiha amanota n'amanota mbere atangwa gutya bazatanga amanota hakaba baha amahera kubera ingene umeze umuryango wawe ufise abana bangahe nk'ivyo urumva ko ari ibintu bisa je nk'ivyo navuze nk'ivyo twari kubaza kuvyegamika ngaha tugaca turaba urumva aho baranganye bose uri dogiteri uri lisansiye uri iki waravyumvise ariko ndavuga no mu nzego z'umutekano ni none baguze muharura ko yavuye mu wicenda cyane baraharura ari ryashuri rya gisirikare yize cyangwa igipolisi yize kugira bamenye ubwo rupapuro rungana gute urumva rero ico gihe nk'ivyo byari ko bivuye mu nzira tugaca tuvuga tuti rero je mbere ubu nabonye nk'ubu twofata tuti twari dukure mu nzira ivyo byose babangana ukabanganisha uravuga uti ivyo turavyegamiza ubu rero tugira turabe umwe wese akabirya kiwe mwarumvise ariko ndatanga karorero ku bacamanza uhejeje guca urubanza gufunga umuntu ubuzima bwiwe bwose niwumva ko abiwe bashobora guca gukubita amakofi nico gituma umucamanza aca yiruka ahejeje kurusoma oya turabaza kubibona n'abahagarikiza b'imikino uhejeje kuvuza ko filimi ya nyuma urazora abapolisi baca baza kuguhundara ko kugira ngo ntibakuravye numva nkako none uwo muntu ariko yitangira igihugu gutyo ikintu kigoye gufatira ingingo nkuko nta kabirya gatoyi yorusha umwe wundi ukavuga uti none nk'umusoda yumvise inko ivugiye niyaje abandi barahunga nawe yiruka jayo urumva umugore wiwe abana bamamisi yose turabimfuvyi kubera umusoda ni n'amasaha 28 ku 28 ntazovuga ngo yamayere supplémentaire ntibikunda nk'uwo numva arafise akantu kabirya kuruta uwundi utwo rero aje nababwiye nti hari abavuze ngo babunze ngo kugira iki abita ngo statut spécial naho babunze ku busa hari babunze ku busa kandi abantu benshi bari bazi ko nk'umusoda umucamanza ahembwa menshi kubera ngo kajya akantu ngo spécial ubu rero nivyo nabasavye bagende kubimparurira neza hamwe tuvuga tuti umwaka wa mbere ni igiki tuzokura mu nzira nk'ubu iyo baharuye nk'akarorero bakavuga bati kubungane ku madiplome bizogenda uko tugaca tubiharura tukatuza abakozi ngene bangana bafise amadiplome duca tubimwe ica duga kuko ntibaduga ibingana hariho uduga binini n'uduga dukeye tugateranya gacha tubona tuti ni sawa tugasubira tukagira uko tugasubira tutondesha nk'ivyo biba bisa hose ivyo tukavyegamika gacha tuvuga tuti umwaka ibi turavyikuye ko dusanze mu gihega ca leta aya mahera azoboneka nico tukatukiryamitsaho tugacha dusubira ako kabigi abantu bamaze kungana ico ni cambere gacha uvuga uti mbega none kubu ivyo bangana vyose tubibonye mbega kakarusho kazi y'umwaka uheze koko rero nako nyene ubuntu ikibigaharurwa kurya kuko ari politike jaje uzoroka canke nturonke bizova kogere wakoze urumva nk'ivyo vyose je ndibuka tuvuga ivy'imishahara ndibuka abantu bigeze kwandika ikete babaye birukanywe mu gisoda yari umuhisi Festus nta nyungu n'uwundi yitwa Charles Rumenga bandika makete andikira umukuru w'igihugu bati twebwe natwe twarirukanywe mu gisoda kandi atubitatuvuyeko none rero ko twabonye ingingo y'104 murajya amateka agenga abakozi natwe twashaka mudukureko ico gihano twarose je ndibuka bampaye ngo je kwiga ico cigwa ndiko niga abantu bamaze gukukuruka abantu bamaze gukukuruka je ndavuga none aba bantu tubatuganiriza ibiki barabaze no gukukuruka none nukugira bagaruke mu gisoda no kugira iki ico gihe ndibuka nacinja kubarondera turayaga ndumviriza ibaze ari ibintu na jewe nze bugira ikokorera igihugu n'ibindi bintu uburi umucamanza iyumvire nabandikiye nti zana ivyemeza ko babirukanye mu gisoda kubera intambara zana ivyemeza kandi ubona twari tubizi twese ivyabaye mu 72 nta numwe atarabizi mugabo barinze kurondera ivyemezo haba ndababwirane je ndabona mwebwe mwarakukurutse
ico ndabasavye namwe ndiko kuko iyo dosiye je nayikorana ari muyobozi mwishikira mu biro birayo by'igisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu hanyuma ndababwira nti murashobora kuronko iki kintu kikabavako mugabo namwe ntimuce vuga ngo mpumushahara nari guhembwa kuko abandi bakozi batari bwagere gukukuruka urabona bacavuga bati baca basubira mu kazi hanyuma bace bafata ko bahora baronka trebo kotasyo kugira ngo agarutse bace bamenye umushahara bamufatira acageraho bagenzi we bageze abagumyeho agaca hembwayo mugabo none wakukurutse nawe atayinjira nawe ucumugira gute ko bohava bace basaba amahera ntayo tubaha ndababwira nti mwanze mutegera ikintu kimwe mwebwe no kugira tubakure ko kubamenjura mugabo ntimuze kurondera ibijanye n'amahera barundi bacavuga ati birumvikana none twoja kurondera amahera kandi tutariko dusubira gukorera igihugu abo batashe atanu n'uruhera rumwe baronse kandi bararenga urumva barabamenjuye ntumva uko ryakera ifutwa ryategeko ryabirukana mu gisoda kuko urazi yuko ngo baragenda gusaba nk'akazi ahantu mu mashira hamwe mpuzamakungu bagacavuga bati utegereza ko butarirukanwa mu kazi k'igihugu ka leta cy'igihugu cyawe urumva nkaho kugira ngo bashobore gukora ahandi urumva banza kubakora kwico kintu urumva nabo nyene baba barose ako gateka rero nari ndiko ndavuga ivyo vy'imishahara n'ubu rero ubu turi mu kintu rero cyo kugira ngo abantu bangane kubijanye n'imishahara kugira rero tutegeza kugira inzira kuko amahera ni menshi vuze ngo ndegirarize ngira iki muka vyo byose twabiharuye twashobora guca tumenya tuti uwo mwaka tuzokoresha ya iki turacegamitse tuzatubona tuti kirisawe gushika uzubona byose byagenze neza nibaza ubu tuzoyaga cyane nico ngoma mvuga ko tuguma tugira ibiganiro na mbagiye aserukira abandi bakozi ko dufise no mutama vyamamwo igikuru nukumva inzira turiko turajamwo kandi washaka yombere itabura nababwiye nti tugashika itariki imwe yo kwa gatanu mutaranyereka none mushaka ari ndabikora none barashaka umva uzokumva abakozi ba leta bariko bavuga ngo dusavye leta ibi ugasanga ivyo bintu hari hababijejwe muri aho nyene bisanzwe hariya bahejeje kubigira bari guca abo bakozi nyene baja ku kivi bagaca bavuga bati ngaya turahejeje kubiharura neza mu gisoda niho twaragerageje ndabakoresha barabiharura neza muga basanga byo twara amahera menshi cyane bacavuga bati reka tubanze gusa twubahirize aya mategeko mashasha nyine ari mu gisoda abari byo twubahiriza hanyuma ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi nk'ubu abantu hari habo cabibaza ngo abasoda ngo mbe na polisi ngo kumenga ngo hariho ngo akarusha barose n'amategeko yarahasanzwe ivyo bace barwa muge bindi barabihejeje ku buryo racenda babwira ni mugende mufashe nabo mu butungane kuko ni ibintu vy'amanota gusa urayandika akavuga iki ugaca ugiha amanota ubwo nyene byose ufise rusasuma y'abakozi uca byose ubibona kuvuga yuko murumva rero muce mutagakumva rero yantwari bereye urumva nkaho turiko turondera ingera tamwana n'ikinono mu bakorera umugabo umwe bakorera igihugu President Nayizeye hari akantu vuga uti mu munota umwe sinogera ntakongeye ko kubijanye n'ikiyago c'intwari bereye aho twabereye aha jewe nakivutse kare mukuri dukunda igihugu kandi dukundane hanyuma tumenye gukurikiza amategeko gutyo si politike dukunda igihugu oya si politike ni bikorwa turangura buri munsi reka ndamwunganire cyo byumva neza wowe ga Jerome nta munsi urahura n'umuntu arenganijwe uwamurenganije sishaka gusanga muri ko murasangira icupa ahantu kandi uzi ko umuntu yarenganijwe n'uwo muntu muri ko murasangira aramurenganije aho hari urukundo werekanye kuri urya muntu mu bisanzwe abarundi dukunze igihugu tugakunda duca dukunda nukunze igihugu gakunda n'ivyacu n'abantu barimwo nikijya wigeze kuva vuga nti mu byo dukwiye gusonera igihugu gusonera amategeko y'igihugu gusonera n'abantu b'igihugu abo kumva ko bakunda rero nagomba uje ko ngo turangana ikimenyetso nuko uzobona umuntu ahejeje kurenganywa mu bucamanza ukabona n'uwamurenganije ngo rubaza rucegwa gondagonde washaka wenyene ukavyibonera mugabo nturigera ugira inguvu uwo muntu aja huri ku kabare ngo ubwire n'abagenzi ateye wa umwe yarenganya wa muntu hamwe mushaka kumwaza muti naho umwana rujya rubanza rugira uko jare habo mparambaza nituvugana ukuri uru rubanza wewe rurabe wewe nyene waruciye urumva
dukundana tugakunda igihugu nta muntu azosubira kurenganywa tubona twese duca tugira urunani ushaka kurenganya abantu uwa rero azarazana bya bindi byo gushaka kurenganya ari igiturire uramubwira uti ntacyo ndaguha kandi urabikora yase acashegeza uko twese duca tuba kumwe tukavuga tuti urya muntu nayo bari mu general ntiwumve rero ngora yangeso mu bisanzwe uracumva gushika n'ubu hariho abantu batarafuta mu mutwe kubera iki twawe gisirikare umwanya muremure cyane ku buryo dusigaye umenga no gukanguka turakanguka mugabo je nagira mpumurize abantu ivyo ivyimviro nibanze bivemwo twumve yuko ubu n'igisoda kihari n'igisoda ca demokrasi si gisoda cyo mu ntwaro za gisirikare ni gisoda kiri mu ntwaro ya demokrasi kizi cyari cyo kubahiriza umwene gihugu kikamucungerera umutekano nico gituma rero aho kwamuvuga uti abasoda barenganye ngo henga abajya babagesera bararenga kandi aho wavuze uti babavyeyi ngabo kubera rero hariho abafisi iyo ngeso si mu basoda gusa hari umuntu azi yuko abaye iki bakamugira umuyobozi mukuru wirishira hamwe aca yumva ko abaye igihanga ni cibare ciwe je naratangaye ku barundi nawe nyene je no hano je n'ubwa mbere nabonye ahantu igihugu umuntu umwagirije ubusumu kavuga uti ujyarahanwa akaja kwibare akidoga akaza wumva umuntu avuze ngo mbe washaka tuze turya iki nakamara amazi ni Burundi gusa bibaho aho umuntu umenga iyo ativye abagenzi biwe bumva arimo bababaye kumurusha nakamara amaza ivyo byose nivyerekana ko udakunda igihugu ni igihugu Burundi ni cyo gihugu dufata umwanya muremure wo kwigisha abantu gukunda igihugu musara gukunda igihugu ntivyigwa rero utwo tuntu rero nitwe dutume wama mu gwikekwe tuguma twikekana kubera ivyo twabayemo hari abantu bambwiye ngo nimbe nduhuka ngo nkora cyane ndabwira nti mu Burundi usinziriye na gatoye hari habona kujya kw'impene zona hariho umuntu yigeze kuvuga ati gutwara abarundi niho tukuragira impene ugiye imbere ntikurikira waje inyuma naho iyi imbere ica yona urumva rero nk'abantu b'indogozi uregenye uzobona koresha ingufu nyinshi kuko umenga no kurerekana ureretse aho ugasagara kweza wajaha ujya nawe ugasagara kweza intwari rero impingira cyari ibyo rero emwe ndabikubwije ukuri aha nico tubaja batabavuga nti nimwe mwaratanguye barakurikira intwari bereje ndazi yuko ego uyu wewe uyu nkuko yabivuze ntitwavuga ngo ntibantunganya Silvestre nta nuwo mwagiriza ngo watwaye nabi canye neza niwe rero yabonye intwaro ya gisirikare icarico avuze ngo arabategeka ahubwo baca bitegeka ibindi ntabwo ntubizi yaravuga ngo ubu rero ngo ndabaremesheje agenda mu Kamenge ngo ndabaremesheje ngo ni sawa ubwo nyira gazayo bakibavyo hari yahiye ubu ni banzi intwaro ya gisirikare cyo kuravuga uyu nawe je ndibuka dushitse tuvuye hahande mu idukikije uyu ico gihe yarerekanye neza yuko azi icari c'umukuru w'igihugu uravye hajya icambere ariko twinuba mugabo icambere atweretse ko dushitse mu rugo sinzovye abagabo bavuga muvuye mu ishamba yego ico gihe ndibuka niho nabonye ku kirimba c'umukuru w'igihugu yadutumye ko twebwe twari turongoye abandi aratwakira nk'uko umenga nyene ni muhira nyene nibijya iyo mubona umurongozi abafise ku mutima burya namwebwe muragira umutima mwiza mugatangwa kubona yuko muri mu rugo urugo rufiswe n'umuntu arucungera urumva nk'ico gihe yari kwaramenyereza abantu kumva yuko bariko batwarira bose yariko aragira leta mvyeyi mu bisanzwe hajya niho yarabitanguye kuvuga ati igihugu je bampaye kurongora igihugu ni jewe bose ndabaserukira mbeho hajya urazi ingene mbabari yombonye imana akoze ikibi nk'ubutungane bukaja kumucira urubanza hajya mwibaza ko turyoherwa iyo ugibona umuntu ngo amuciriye ngo gupfungwa mu myaka iyi icambere utegeza uwo muntu kuzomugaburira uteza kuzomucungerera umutekano agwaye ni wewe umva uwo muzigo yari kuvyikorera wenyene muhiriwe nico twaje babazwa n'abakorana barambabaza cyane mugabo urumva turi kwisi nico gitwa bategekanije nta gihugu kitagira ibohero President bantunganye
hari akantu uvuga uti nawe ni mu munota umwe sinogera ntakavuze kandi twayazi iby'intwari ibereye. Oya iby'intwari ibereye no kumenya yuko buriya hari ico umuntu aba yipfuza. Ni tuvuga kubana mu mahoro mu butungane. Mugabe inyuma muriha inzira n'uburyo kugira ngo tumubishikire. Ivyo navyo ntahandi bica atari ku mabwirizwa utanguriye kubwirizwa nshingiro. No kwenda mabwirizwa apako. Burya rero ushaka gushaka kuri ivyo byose ubaha bijya mwumvikanye mutibi nivyo bizotugenga mu buzima bwacu. Kubaha kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri byose na hose. Abantu bagiye gutyo byose bice bishoboka. Kuko nibituvuga byo kubahana hagati y'abantu mu bwirizwa nshingiro birimwo. Ibirekuriwe umwene gihugu, ibisabwa umwene gihugu. Nivyo rero ariko harakantu wavuze gatonyi nagira ubone ko ari ibintu byahindutse. Je nibera mu misozi hajya amuhira. Haraho mpora ngenda gatembera n'abasirikare. Hari ikintu nabonye ngereranije uko twari turabara tubonye umusirikare n'abana babonye umusirikare. Mbona baze biri kinyuma yabo. Ntibatinya ko biri kinyuma yabo ukabona baraje barafata umusoda umupolice atakintu na kimwe batinya. Ico naco nyine kirerekana yuko mu vyerekeye intwaro bere mu gihugu hari ikintu kiyo kirahinduka. Kera umusirikare niwo koko wabumva umengo niwe ritera karisaba wenyene. Ariko igihamba yantuye kumenya nuko umusirikare ari nkingi y'igihugu. Umusirikare umupolice ni inkingi y'igihugu. Twavuze aho twaciye kera igihe twagira ingorane mu 94 nageze kugenda mu Kamenge. Hari barambaza ngo mbega nguzo blend ziza ngaha ngo nibiki. Mvuga nti nimyigariro y'igihugu kandi nivyo nimyigariro y'igihugu. Mugabo kubera kuko batakingira abarundi bose bwo bakingiwe hari abarundi baciye bababara kubera imaje muvuzi. Urumva rero yuko ibintu byose ari ukumenya ico ryabwirizwa uri umusirikare ukaba ico ryabwirizwa rigusaba uri umukuru w'igihugu ukaba ico ryabwirizwa rigusaba uri waheze arongoye igihugu yabaye umunyagihugu asanzwe ukamenya ico bwirizwa rigusaba uri umenyesha bakuru ukamenya ico bwirizwa rigusaba rikurekurira. Twese tubigize gutyo byose turabishikira atangorana. Urakoze cyane President Ndayishimiye. Hari ikintu wungutse muri iki kiyago cyabahoze batwara igihugu? Ikiyago burya ukuramwo vyinshi. Ukuramwo vyinshi aha ndahungukiye cyane. Herega no kwicara hamwe honyene ngaha ni inyungu ikomeye cyane kandi ibiri no kubishima kubona turi mu gihe aho ababaye barongozi bicarana n'abakira barongozi birerekana ubwizigwa muri ko buraba mu gihugu. Aha rero ndanezerewe cyane kubona turiko tuganirira n'abene gihugu kuko nabo bararema. None nko ni bande bari bazi ko duhora twicarana. Navyo bari bazi ubwabo nko barabibonye bakavuga bati tureme kuko ejo naho ntazoshikira Varisito nitwahurana ntibantunganya nzoheza ndamubwira iryo nari kubwira Varisito bigakunda. Nitwahura na Domisio nzobubwira ivyo nari kubwira Varisito kandi kuko ndazi yuko azompanura bigakunda kuko burya umukuru w'igihugu n'umuhanuzi w'abene gihugu kurumva niwe ari bari imbere ni wazarabereka ngo huma n'udahuma ati ngaha si vyiza aha ni vyiza. Urumva rero bumvise nk'abaye umukuru w'igihugu avuze ati naho muri ko muravuga ibi bintu sivyo abantu barashobora guca rero bagamburuka. Urumva rero ni vyiza cyane nk'aha bidugije icizere ku bene gihugu no kuri twebwe nyene natwebwe biraduha morale. Urakoze cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no kuba witavye kino kiyago. Ahubwo ne bakoze kugitunganya jeho nsanzwe ndi mu kigo cy'abene gihugu wakoze ahubwo kuntumirira naba bakaza kugira ngo reka nshimire kandi President Ndayizeye Domitien nawe nyene yahoze ari mu gihugu cy'u Burundi wakoze nawe kwitaba kino kiyago. Mwagize neza cyane uzozora bikora rimwe na rimwe birafasha na twebwe tukamenya icyo umukuru w'igihugu yiyumvira tukama tuji inama n'ingingo tukamenya na twebwe nka jewe nkunda kuja hanze ndifuza yuko nza ndababwira nti noye ntimuraba hari iwacu ukuntu hameze kimutopima niwe wamevuga ngo ntitwokopia nitwokoporora abandi kuki bandi batodukoporora none mu vyiza. Nshimire kandi President Sylvestre ntibantunganya nawe ne yahoze ari mu gihugu cy'u Burundi wakoze kwitaba kino kiyago. Reka ndagushimira. Akadu kamwe igihe twe duheje amasezerano yarusha
tugiye hanze twebwe twabaye kuri w'igihugu hama tukava ko tuzotaha mu Burundi tukagaruka harabatangara kuko hari ibihugu bimwe bimwe uwaye umukuru w'igihugu acahunga nibatubona rero ubuhoho turi mu kiganiro n'umukuru w'igihugu ari mu kibanza twicaranye bizotuma abene gihugu barema gusumvya. Murakoze cyane. Nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro aho wakikurikiraniye hose. Jerome Niyonzima wa Rushimba Studio Innovation ijwi ry'abagerageza bishasha ninde kiremesheje. Ndabashimire mwese ndabipfuriza kugira amahoro mutekanirwe kandi mwongere mubeho mu ntwaro ibereye. Naho gutaha.